Hello, nitwa Nicole IRAKOZE, nkaba ndi umuririmbyi, nkaba naravyigiye mu Buganda imyaka 3, nkaba mfise grade 8 ABRSM, nkaba mfise na diploma eh, yo mu kigo citwa African Institute of Music. Ego, hama nkaba kandi mfise navuga ni nka licence muri economy. Ego, nagira rero ndabaganirire ku vyerekeye urugendo rwanje, parcours yanje y'umuziki kuva ndi Burundi, kuva naratangura kwiga umuziki aho nahereye, kungene nabitanguye, ingorane nagize, novuga ni na vyinshi nagiye ndiga muri urwo rugendo. Ego, Nicole natanguye kuririmba muri chorale. Chorale yaramfashije kugira menye range yanje, kugira menye ijwi ryanje, menye donc novuga gute, menye kuririmba canke niba ndirimba ijwi première voix, deuxième voix, kuja hamwe n'abandi, gushobora novuga nti kugira ugutwi nyene kugira ngo ushobore kumenya kuririmba. Chorale yaririmba muri Saint Joseph, hama ndabandanya ndaja muri chorale. Murabizi mu Katolika ntituririmba ibintu vy'amasolo, kenshi aba ari chorale amajwi ane muba muri dans l'ensemble nyene. Hama ndava muri iyo chorale, sinayivuyemo comme tel, nagiye no mu yindi y'aba jeune. Iyo nayo yari chorale yitwa Unocorde. Ico gihe niyo yari gitangura, niho natanguye kudevelopa ibintu vyo kuririmba, ibintu vy'amasolo niki. Muga naho ntivyanyura niko novuga, ndabandanya gushika naho novuga nti ngira amahirwe yo gushobora gusohora album yanje ya mbere ya solo. Eko, hama naho nyene ndabandanya, ndagira concert yanje ya mbere, ndagira novuga nti chance yo kuba yo kuronka umuntu andihira ishuri, ndagenda mu Buganda ndiga ayo mashuri abiri en parallèle. Voilà, niko novuga en résumé mu buzima bwanje gushikaho n'ubu arivyo ndiko ndakora, arivyo mbayemwo, arivyo binambeshejeho. Reka ntangure ndababwire côté positif, niko novuga, nuko nagize chance yo kuba mu muryango bakunda ibintu vy'umuziki, nkashobora kuja muri iyo chorale. Ikindi naco nuko nagize chance nkaronka na chorale impermeta, niko novuga, kudevelopa ijwi ryanje, kuririmba, gukompoza. Ikindi nuko nagize yindi chance yo kuronka novuga nti umuproducteur yaprecie ijwi ryanje, abantu babona ko nshoboye. Naho nigiye ibintu vyinshi bien sûr, narize kuririmba jenyene, hari vyinshi banyigishije ntari. Murabizi aba artiste iyo mugiye muri studio canke gukosora ama composition y'umuntu, kwa ko twe twari dufise style refrain couplet refrain couplet, naho bati no il faut kushiramo akantu gashasha, improvisation niho nayigiye, tusa tuntu twishi nyene. Ego, nivyo bintu novuga nti biri positif naronse. Bindi navyo positif bien sûr, iyo ugiye mu mashuri hoho urumva umenya ibintu vyinshi cane, uragura ubwenge, uramenya n'ibindi bintu vyinshi utabuzi, kandi ikiryoshe coco nuko ubimenya nyene, kongera ukanashobora no kuvyigisha canke bikazonagufasha wewe kugira ushobore kwigisha abandi muri futur, niko navuga. Hama muri côté négatif, haha, ico ni ikintu gikomeye cane kandi nibaza ko abaririmbyi benshi bahura naco. Ica mbere, mpereye nko muri chorale, uragenda muri chorale uri talented kandi bariko barabibona ko uri umwana afise ingabirano, aho kugufasha ugasanga ni style bagushira inyuma canke ntibaguhe novuga nti ibisabwa, kuko haba hari novuga nti haba hari nk'aka groupe runaka kaba karaho kajejwe gukora ivyo bintu. Iyo rero haje nk'umuntu mushasha atari muri iyo groupe, akenshi biragoye, hari igihe batamuha ijambo, ugasanga bariha ijambo ba bantu baba bazwi. Unashaka ugiye no kuraba ugasanga nabo bantu baha iryo jambo ni n'abantu badashoboye, mbwa kubera ko aba ari mugenzi w'umuntu w'umukuru muri uwo mugwi, ugasanga
hari abantu bamwe bamwe bacinyitswa. Iyo utari umuntu afise novuga nti gisharara canke novuga nti urukundo canke novuga nti utari wa muntu uri decisive canke uvuga uti jewe ndashaka kugera anye, akenshi barabiheba bagapfuma bemera bakaguma muri wa murongo vya bindi nyene bisanzwe. Hama ikindi ca kabiri novuga nti nk'ubu uramutse usohoye nk'akaririmbo canke iki, hariho abantu baba barasanzwe barateye imbere muri ivyo bintu baragutanguriye niko novuga. Abo bantu aho kugufasha hari igihe ugenda peut-être nko kubikora ukavuga ati wewe quand même uramaze kugira etape runaka, mfasha nanje ishobore kugira iki. Hari ubwoko bubiri bw'abantu, hari ukwemerera ntabikore, hari n'uwundi nawe akwemerera ariko urikura mutanguye gukora vy'ukuri ukabona yuko atavyo ashaka kugufasha. Yego. Hakabaho rero n'abandi sinzi ko nababwiye ko nagize concert yanje ya mbere, jewe nababwiye sinzi ko nabivuze mu gutangura ndi umukatolika. Ico gihe nta ba pianiste twari dufise bateye imbere, nta ba guitariste twari dufise imbere bateye imbere, ni ukuvuga bose narabarondera kandi narabariha amahera. Ni ukuvuga sinari nkora ku buryo ntushobora kuriha abo abantuze, nikora ku bagenzi n'ivyo mugabo hariho ibintu quand même ntushobora guhamagara umuntu ngo agufashe utamuha le minimum. Nuko rero jewe narabarondeye barankundira, ariko question yo gusaba novuga ni sponsor, ukagenda ukadodora umuntu kubera kwa kuntu nyene badaha agaciro bien sûr umuziki, babona ko ayo mafaranga aguhaye agiye kuyata. Sinzi ko mu bibarabashikira je vyarambayeho, ukadodora ku muntu nivyo hari igihe yaguha, hari igihe wabona batabifashe neza canke akaguha promesse ntayishitse, numva ni ibintu nyene bibabaza. Hama ikindi naco novuga nti hari igihe usanga naho nk'iyo novuga ni yindi challenge nagize, nk'umuntu ubona nyene ateye imbere wifuza ko yo kubera nka exemple, ukagenda ukanamusaba n'ubufasha vy'ukuri mugabo sinzi ko ari jalousie, sinzi ko ari ubwoba bw'uko ababona kuri talented, niyagufasha ushobora kumurenga ukaja hejuru. Sinzi igituma iyo esprit iba iturimo gutyo onye, muga ni esprit itari nziza kandi isubiza umuntu hasi. Ni ukuvuga yaba ari umuntu adakomeye novuga nti Jean wa wundi aca abireka avuga ati n'ubundi si ivy'iwanje, n'ubundi urya muntu arambabaje, urabona yaranyemereye ibi ntiyabishitsa canke yaranyemereye kumproducer ntiyabikora, donc ugasanga umuntu acitse intege gutyo wonye biranse ko nagira n'indi pango abandanya. Nuko rero vyinshi birashika nk'ivyo, ariko nagira ndabaremeshe niko novuga. Nagira ndabaremeshe ikintu kimwe, niba vy'ukuri ukuririmba ari ivy'iwawe, niba vy'ukuri kuririmba ari dream yawe, ari rêve yawe wifujije mu buzima bwawe kuzoshika ahantu kure, ntubireke. Peu importe ibintu bashobora kukugirira, bakagukoshona, bakanka kugufasha, bakanka style nyene bakakudekuraja niko novuga, bakakwereka yuko ivyo ufise ari bikeya cane utazigera ushika aho bageze canke bizogufata igihe kirekire kugira ugere aho bageze. Ntucike intege. Ikintu coco novuga nti ndi sûr nuko wowe ufise ikintu gishasha kiri muri wewe, kandi ico kintu gishasha naho uwo muntu yogerageza kugikopya ntashobora kugikora neza nkuko wewe ushobora kugikora neza as the creator, as mu compositeur w'ico kintu canke indirimbo canke un projet quelconque. Nukuvuga iki? Ashaka guhagarara ngaho, iyo ubona ko bidashoboka abenshi barabiheba tukuru bagashaka iyindi nzira, ariko novuga nti ico kintu ufise nkuko nabavuze ko ata muntu numwe ashobora kugisubiramo nkuko wewe uri compositeur, nturindire rero uwundi akigufasha, oya. Hanyuma muri iyo nkuru nta buryo ufise, kumva ico kintu gisaba amahera, kumva gisaba kuja muri studio, it's okay. Muri uwo mwanya nta mahera ufise kandi ntushobora kuyica, ntushobora kudandaza ibyo ufise kugira uronke ayo mahera ngo ushobore kuko nturisiyo ko uwo mwanya gishobora kukungukira. Ni ukuvuga ukoresha uburyo bukeya ufise, hanyuma buke buke bikagenda biraduga. Nka kurya muri Bible bavuga ngo gira pa imwe ngo izisigaye 99
nzozikugirira, Imana izozikora, right? The same, nawe kora pa yawe ya mbere, fata ico kintu ufise. Niba wakibwiye umuntu runaka ukabona nta aide nimwe ariko aragufashamo, don't give up, tangura muri bike ufise, hama ivyo bike ufise tôt ou tard buke buke kubandanya ugenda niko ugenda uraronka déconnexion ziva hirya no hino ziza kugufasha. Ego par exemple nk'ubu uri umuririmbyi, sivyo, ufise indirimbo zimaze urakompoza kenshi, buri gihe uba ushaka ngo zice zishoka zisohoka ubwo nyene, oya, nta buryo ufise bwo kuja muri studio. Kubw'ivyo rero nuje uvuga ngo uruva rero ngo ko ntaronse amahera yo kuja muri studio ngo reka ngo ndabireke canke no, bandanya ukompoza, bandanya upartage iciyumviro cawe, bandanya udevelop ico ciyumviro cawe, ubandanya ukompoza. Ndababwiye n'ukuri uzoronka umuntu ashobora kugufasha ico kintu, kandi uwo muntu ntaba ari kure. Igihe igikorwa cawe kizoba kiri ready cyo gusohoka, igihe nyaco gishitse, ibintu vyawe birashoboka gusohoka. Ikindi naco nagira mvuge, par exemple kandi nka jewe dream yanje nari numva I want to be a professional singer. Nari numva really I want to know what I do. Ndumva shaka kumenya ico nkora, ndumva shaka gukundisha abandi ico nkora, ndumva shaka gukora umuziki nk'akazi. Ntabikora as umustar nyene agenda karirimba kamenyekana tusa, right? Twese that is our dream, sivyo? Ariko nashaka cyane plus kuba professional, ntibize bihere ninasaza, niko novuga. Igihe nazoba ndi able gushobora kuririmba canke gushika aho naho rashika, numve yuko noshobora gufasha uwundi kubw'ubumenyi mfise. That was my dream. Igihe naheza rero iyo universite, bantu barambaza none urashaka kugira master canke ushaka gukora akazi. Je navuga ni je ndashaka kubandanya kwiga. Washambaza nushaka kwiga iki? I mean navuga ndashaka kubandanya kwiga umuziki, sinavuga ngo master canke ikindi akazi. Narumva byukuri ko somewhere hazoza umuntu amfasha ku realize your dream yanje. Ntivyari byoroshe bien sûr kuva ngaha ngende mu Buganda, mvuye muri pays francophone ngiye muri pays anglophone, urumva n'ururimi biragoye niki, mugabo still numva mfise iyo nyota, I want to learn music, ndashaka kwiga umuziki vy'ukuri. Hanyuma amadecouragement ntiyabura, naragenda niyo nagenda kudepoza ambwira ati kweri kuje kwiga umuziki alors que ufise degree n'amanota meza, kwe kudashobora kugira master niki, mbwa navuga ni jewe nshaka umuziki. Hama ndaronka umuntu amfasha gutyo ndiko ndaririmba, aravuga ati ndagufasha iki? Ndavuga je ndifuza kwiga umuziki, ngaha mu Burundi murafise ishuri ry'umuziki? Ndavuga oya, nariko noyishaka mu Buganda. Nuko vyagenze, nari nifise ico gisharara ubwanje, sinabona yuko nshobora kuriha ishuri ry'umuziki nkashobora kugira aho ngeze pour le moment. Ego courage, uko biri kose imbere ni heza ku muntu yifuza gutera imbere. Don't give up, nturindira amahera kugira utangure projet yawe, nturindira ubufasha bwa runaka, ubufasha bwa mbere ni wewe na rêve yawe. Murakoze, muryoherwe. Hanyuma kubifuza kumenya ivyo nkora, kubifuza kumenya amakuru yiwanje canke kumenya bataramenya ivyo nkora jewe, murashobora kuja kuri YouTube channel yiwanje, nitwa Irakoze Nicole, canke mukaja kundaba kuri Instagram, canke hehandi Facebook na WhatsApp number kenshi biri ku ma video yanje kuri YouTube channel yanje. Murakoze, muryoherwe, courage.